Zaburi ya 73 ku murongo wa 25. Zaburi 73 25 haravuga ngo ninde mfise mu ijuru atari wewe kandi mwisi ntawe ngomba atari wewe. Soma kandi. Ninde mfise mu ijuru atari wewe kandi mwisi ntawe ngomba atari wewe. Ninde mfise mu ijuru atari wewe kandi mwisi ntawe ngomba atari wewe. Whom have I in heaven by you? I desire you more than anything on earth. Nta wundi shaka mwisi, nta wundi nifuza mwisi, nta wundi ndondera mwisi, nta wundi numva ubuzima bwanje bukeneye mwisi atari wewe, atari wewe, atari wewe, atari wewe, atari wewe. Ndege kuvuga imfunguruzo 5 zigushoboza kugiranira imigenderanire yimbitse n'Imana. Imfunguruzo 5 zigushoboza kugiranira imigenderanire yimbitse n'Imana ku buzima bwawe. Ndabasubiramo ivyo ngiye kuvuga ntibizanye na twebwe twese, ariko bijyanye n'umwe wese muri kino kibanza. Siriko mu bico ndiko ndavuga. Hari tuvuga ikintu kikaba kiri rusange, ari ikintu kize kuri bose. Mugabo hari gihe tuvuga ikintu kiraba umuntu mwabagize ikoraniro riba ari muri ico kibanza. Ko bashataya muri ko murava muri kino kibanza. Ivyo ngiye kuvuga ntibiraba abantu bose bari muri kino kibanza, ariko biraba umwe wese muri kino kibanza. Aravuze ngo ninde fise mu ijuru atari wewe. This is David. Uyu ni Dawidi. Ninde fise mu ijuru atari wewe. Ndabibutse ko iyo Bibiliya kiravuga ijuru, Bibiliya kiravuga ibijanye n'ikibanza Imana icuyemo. Iyo Bibiliya kiravuga mu ijuru, Bibiliya kiravuga ibijanye n'ubwiza bw'Imana. Ubuzima bwawe bukeneye kuko utabayeho uri mu bwiza bw'Imana, utabayeho ubuzima bwo kwa mige cyose ufitanye ubusabane n'imigenderanire wamwe mu bwiza bw'Imana igihe cyose. Ndakubwiza ukuri ngaha muri ino si ntibizogenda neza. Ngaha muri ino si hari bitazocamo. Ngaha muri ino si hari ibintu bitazokunda. Avuze ngo ninde fise mu ijuru. Ijuru niryo ryaremye isi, ijuru niryo ryaremye ivyo turiko turabona ngaha, ijuru niryo ryasizeho ikintu cyose. Nawe ubwawe waremewe mu ijuru imbere yuko Imana ikubumbira ngaha mu isi. Aravuze ngo mu ijuru mfise nde atari wewe. Ninde wundi fise mu ijuru atari wewe. Ninde wundi mu ijuru ariyo ubuzima bwanje bukeneye atari wewe. Uyu n'umuntu ariko arabwira umukunzi wiwe, uyu n'umuntu ariko arabwira uwo amaze guhishurirwa neza icari ku buzima bwiwe. Aravuze ngo mu ijuru nta wundi fise atari wewe. Uyu munsi gikunze gutuma abana b'Imana kenshi basohoka mu bwiza bw'Imana, basohoka mu kibanza kugirirwa neza n'Imana, nuko ofete batakaza iyi connection yo kugiranira ubusabane, imigenderanire yamaho, ubucuti bwagutse n'iyi Imana iri mu ijuru. Yaremye ibi byose turiko turabona, hama bakivuza abantu ngaha mu isi bagukemura ibibazo byabo. Dawidi avuze ngo no mu isi ntawe ngomba atari wewe. Mu buzima bwawe wakira abantu ijuru ikurungikiye, ariko apana abantu isi ikurungikiye. Abantu batazwe n'isi, abantu batazwe n'abantu, abantu bakomose ngaha. Abantu kenshi bagenda mu buzima bwacu bakomerekeje ubuzima bwacu, ariko uw'ijuru riguhaye uyo imigani 17:17. Umukunzi akundana ibihe byose. Aba bantu ijuru itanga Bibiliya ibita abakunzi. Vuga ngo abakunzi baze aho ndi mu izina rya Yesu. Abakunzi ni bande? Abakunzi n'abijuru riguhaye. Abakunzi ni bande? Abakunzi nawe ijuru ryahishuriye icuri. Hari abantu bagufata nabi kuko batarahishurirwa neza ijuru ryakugize ngaha muri yose. Umunsi bose kuguruka amaso bakamenya icyo Imana yakoze yacibe mu buzima bw'iwawe. Hari abantu bagufata nabi umunsi atoswe kugufata nabi, bagufata nabi, bayakurikiranya, bagufata nk'abandi kuko batazi ijuru ryakugize. Imana ikurungikire abazi ijuru ryakugize ni izina rya. Narivuze ngo ijuru ikurungikire, Imana ikurungikire abazi ijuru ryakugize. Haleluya. Ukeneye abantu bose ngaha mu ino si, ukeneye abijuru izi kukeneye. Siriko muri ko murava muri kino kibanza
ntukeneye abari bo bose nivyo kugwiza abagenzi nivyo kugwiza amakonesanse ariko nagomba ndakubwira ngo abo winjiza mu mutima wawe ntibaba amakonesanse yose ufise niba abantu bose use muri telefone yiwawe niba biba abandi ijuru ryagutoreye niba biba abandi ijuru ryagusire ku ruhande niba biba abandi ijuru ryicaritse rikugurura amaso rikabereka ico ijuru ryakugize nga abo nibukeneye ukeneye benshi nubwo yoba umwe birivuze ngo abakunza umukunzi ntibavuze benshi umwe umukunzi akundana ibihe byose mukeneye umukunzi agukunda ibihe byose byagenze neza akagukunda bitagenze neza akagukunda bariko barakuvuga nabi aguma gukunda bagutaye agumana nawe umukunzi akundana ibihe byose ujya gukunda kuko biriko biragenda neza urabahange uwo si umukunzi ninda tokunda uri karamererwa neza ninda tokunda usa neza ninda tokunda ivyo bimeze neza ntawe uhari kuko isi iri kimeze ariko dukeneye abantu badukunda kubwishurirwa bagize nico gituma bose baragiye Yesu asigana umwe yitwa Petero harimo sinawe bashaka kugenda ariko Petero cyamuje kugenda nihishurwa arafise kuri Yesu aravuga ngo no kuva ko nkaja he kare wofise amajambo y'ubugingo nta wundi yavuze ndahembuka atari wewe nta wundi yangize icombi nta wundi yampaye ivyizigiro by'ubuzima atari wewe no kuva ko nkaja he ni wewe nabonye afise icyo nkeneye muri buno bugingo abo nibo bantu mukeneye muri ino si abo nibo bantu mukeneye Imana ibakonekta nabo saba ari bo bose numva amenye muri kino kibanza komeza ntiwahicije umukunzi akundana ibihe vyose kandi yavukiye kukubera nk'uwo muvukana mu magorwa ngo yavukiye kukubera icyatumye azano minosi hari Imana ari muzanye kuba kuri wewe yavukiye kukubera oh my goodness yavukiye kukubera nakinza muzanye hano minosi ni kugira ngo akubere iki nk'uwo muvukana byari mu magorwa ntibavuze mu mahigwe mu magorwa uwavukiye kukubera umukunzi uwavukiye kubera ukene hano minosi kenshi akuba hafi mu bihe by'amagorwa kenshi akuba hafi mu gihe uri wenyene kenshi amenya ivyo abandi batari ko baramenya arashobora kubona uri ko uratwenga mugabo inyuma agaperseva umubabaro uri inyuma yuko gutwenga uwo niwo mukunzi ukeneye hejuru ubuzima bw'iwawe ubu nabo nta umviriza ntumutora kuri Facebook ubu numutora kuri YouTube numutora kuri social media uyu mukura mu bwiza bw'Imana siriko babantu bari muri kino kibanza uyu nahandi umukura mu bwiza bw'Imana haleluya imfunguruzo zitanu zigushoboza kwama igihe tukuragiranira imigenderanire yimbitse n'Imana urufunguruzo rwa mbere gukunda Imana n'umutima wawe wose mvuze gukunda Imana n'umutima wawe wose hari cyo ushaka kongerako ndikunda vuga gukunda Imana birimwo passion gukunda Imana birimwo uburiza ibikugize vyose aho wangaja uburiza ko am esprit ukayikunda atari kubera amasezerano yagusezaniye ukayikunda aho umenye neza aho wishurirwa neza ko hari ivyo nayikeneye kuyikorera hari ivyo nayo ikeneye kuyizanira hari ivyo kwifuza ko hari dushobora kuyimarira gukunda Imana n'umutima wawe wose loving God passionately gukunda Imana birimwo passion birimwo isaka birimwo umwete aho bavuza Imana wumva umutima wawe ugurugumvye aho bavuza Imana Dawidi yaravuze ikintu gikomera avuga ngo umunsi bambwira ngo tuje mu ngoro y'Imana avuga ngo naranezerewe uyu munezero Dawidi avuga bawugira n'umunezero umuntu agira asikiwe n'ikintu gikomeye cyane hejuru ubuzima bwiwe ese uyu munsi Imana urumva vy'ukuri ari ikintu gikomeye hejuru ubuzima bwawe uyu munsi urumva Imana ari umukunzi wawe ibihe vyose uyu munsi urumva Imana ari we wenyene ukeneye ari we wenyene akuzura ukuvura hagizwe uyu munsi Imana uyikunda ku rugezo rungana gute loving God passionately Zaburi ya 22 ndihuta kumva z'umwanya kugira ngo mugere mumvise izi funguruzo zitanu ubuzima bwawe bukere kugira ngo ubusabane bwawe imigendere yawe yamigiye cyose iriko iraguka ubwa mbere ukene gukunda Imana apana gusa kwirondera kuko hari ibibazo wagize kuyikunda kuko niyo essence y'ubuzima bwawe niyo
ikugize, niyo yomye n'icuma ubaho, niyo yomyere yifuza ko mugirana imigenderanire kuruta ikindi kintu cyose. Zaburi 42 umurongo wa 1 n'umurongo wa 2 gusa. Zaburi 42 umurongo wa 1 avuga ngo nk'uko impongo ihuzagizwa yifuza imigezi, niko umutima wanje uhuzagizwa ukwifuza Mana. Nk'uko impongo ihuzagizwa yifuza imigezi, iyo impongo itaronse imigezi umutima wayo ntumera neza, umutima wayo ntutera neza, ivyayo birumva ko biya bihagaze. Ariko nk'uko ikora ibisoboka byose ngo ironke umugezi maze isobore kumererwa neza, ngo niko n'umutima wa Dawidi umeze ubwo muri kurahuzagizwa wifuza Imana. Rimwe yavuze ngo icyo usaba uhoraho ni kimwe, kandi icyo uzokwama igihe cyose nitwararika. Nzi ko ucarisaba ubutunzi, nzi ko ucarisaba icubahiro, nzi ko ucarisaba kuba famous, nzi ko ucarisaba kumenyekana, kugira izina ryarangiranwa. Ariko avuze ngo icyo usaba uhoraho ni kimwe, kandi icyo uzokwama nitwararika niki nukwama igihe cyose ndi mu bwiza bwawe, ndi mu rusengero rwawe, ntama ndiko ndihweza ubwiza bw'urushengero rw'iwiwe. Zaburi ya 27 ushakarabase ku murongo wa 5. Okay, ntacu ku murongo wa 4. Icyo usaba uhoraho ni kimwe. Mbabwira ikintu kimwe. Nicyo Yesu yabwiye Marita. Ariko amubwira ati ntubabajwe ko uwo tuvukana atari karamfashe kukwakira. Yambwira ati Marita, kubera ko ufite umwitwariko kuri byinshi. Hari akenewe ikintu kimwe gusa. Mbabwire mu bijyanye n'isezerano rishasha turimo hakenewe ikintu kimwe gusa. Ni hakenewe byinshi. Hakenewe ikintu kimwe gusa. Kimwe nicyo kivyara ibyo bindi byose. Iso naso sikindi n'ubwiza bw'Imana mu buzima bwawe. Nukubaho kw'Imana mu buzima bwawe. Uva meni ya muri kiro kibanza. Iso gituma Mose yabwiye Imana tumviriza utemeye kujana natwe. Nituva uturugikagende. Imana tinziza kujana namwe, ubwanje ndacana namwe. Ariko ticyo ngereye kuko nizo kinyereka ko nagira ubuntu imbere yiwawe. Nta kintu ukeneye mu buzima bwawe, mu rugo rwawe ukeneye Imana, mu mashure yawe ukeneye Imana, muri byo ukora muri business yawe ukeneye Imana, muri horasi urimo ukeneye Imana. Aravuze ngo icyo usaba uhoraho ni kimwe, ntavuze bibiri, ni kimwe nacyo sikindi. Nicyo uzokwama nitwararika nukuba mu ngoro y'uhoraho imisozi. Bari kuvuga ingoro y'uhoraho, bari kuvuga ubwiza bw'Imana. Ingoro y'Imana si kubuza ngaha gusa, nivyo nini ingoro y'Imana kuko niho twakoraniye, nizo kibanza twasizeho ngo twame tuzigiye cyose gusikana Imana imaze ivyazo. Mugabo n'inzu yawe irashobora kuba ingoro y'Imana. Cyane ingoro y'Imana n'umubiri wawe n'ubuzima bwawe. Ingoro y'Imana ni hajya uri, aho uri biravuga ngo aho umusavyi wanze zobari niho nanje zobandi. Aho Imana iri aho hantu hari ingoro yayo. Haleluya. Muyandi majambo rema ikire cyiza. Suzu ubwiza bw'Imana aho uri hose. Birashoboka uri ku kazi kawe, birashoboka uri ku ishuri ryawe, birashoboka uri mu nzu y'Imana, birashoboka uri mu muduga, birashoboka uri mu rugendo, birashoboka ku mwanya wose wama en contact, wama en connection igihe cyose n'Imana atakintu na kimwe kiguciriyemo. Nta gihe cyo gusenga, nta gihe cyo gusenga, igihe cyose ni cyo gusenga. Nta gihe cyo kugirana imigenderanire n'Imana no kutagirana imigenderanire n'Imana, igihe cyose ni cyo kugirana imigenderanire n'Imana. Nta musi no igihe cyose uzomenya ko uvuriza hariho iki kintu cyitwa ubwiza bw'Imana kitari ku buzima bw'iwawe, uwo mwanya wose utani yinjira kono na vyinshi kwana b'Imana. Ubwiza bw'Imana iyo security dufise, ubwiza bw'Imana niyo nkinzi dukingira. Ubwiza bw'Imana nibwo bwugamo bwacu aha mu isi. Umwanya mutoya ubaye deconnect, muri uwo mwanya Satani ashobora kwinjira kono n'ibintu byinshi. Cyo tumaze avuze ngo umwami w'isi nta kibanza afise muri jewe. Hari abantu basohoka mu bwiza bw'Imana kweri bazo bari kubarabamo ibibazo wocamwe. Paulo yavuze gute, mbega ni iki cyo ntandukanye n'urukundo rw'Imana? Ivyo bibazo urimo umviriza navyo nibikwegereza Imana, nibigukumdisha Imana, nibigutumishurirwa Imana. Ntibiza kugira ngo bikwice. Biravuga ngo nezererwa amarushwa yanje kuko amarushwa antera kwihangana. Kwihangana bikantera kudatsinwa no kugeragezwa, kudatsinwa no kugeragezwa bikantera ivyizigiro. Ivyo vyizigiro nibitetereza kuko urukundo rw'Imana rwarasutswe mu mutima wanje hamwe na mpemu yera twahawe. Amarushwa ntaza kugira ngo adukure ku Mana, amarushwa ahubwo aza gukonfirma Imana twamenye. Cyo Dawidi avuga ngo mwijuru ufise atari wewe kuko arabonye ahantu hose aha mwisi hose birashobora kugenda nabi, hose birashobora kutagenda uko yavyifuza. Muga mwijuru avuga ngo ndafiseyo umuntu
ndafise y'Imana. Umuntu wese urabizi hano mu inosi iyo agize ikibazo yiyumvira mbega ninde yomfasha ari hajya ha. Ninde fise mu byo ukeneye urakeneye umuntu. Babwire Dawidi avuga ngo umuntu dukeneye wa mbere ni Imana. Ninde fise mu ijuru sifiseyo abavyeya 24 sisi abatama 24 mu ijuru mfise y'Imana. Mu ijuru sifise binyabugingo, mu ijuru mfise y'Imana. Mu ijuru sifise amavuta n'amasezerano, mu ijuru mfiseyo Imana. Kandi mu isi nta wundi nkeneye atari wewe. N'abazoza baze bari mu Imana, n'abazoza baze buzuye Imana bagukundisha Imana. Urazi hari umuntu muhura akagukarisha kurya Bibiliya ivuga ngo nkuko icuma gikarisha ikindi ngo niko n'umuntu akarisha mugenzi we. Hari abantu baza atakiri kibazanye bakagukundisha Imana kuko uko wayikunda. Wara wibaza kusenga ariko uvuganye nabo bantu ugasanga ntiwahora usenga ukumva ukeneye kongera ko kandi. Hari abantu baza mu buzima bwawe bakagucerenjinga gukora ikintu utahora ukora kuko igihe cyose ukora ibyo abandi bakora uzokwa muronka amaresulta abandi bose baronka. Ariko niwakora ibirenze ibyo abandi bakora uzoronka amaresulta arenze ayo abandi baronka. Amen. Ya muri kino kibanza icyo sabuhora ubona kimwe kandi uzokwama nitwararika nukwama ndi mu ngoro ngo nukuba ntibavuze ngo nuguca nukuba. Atoranya 12 bo kubana na ikintu agikunda. Ubiriza isi Imana igomba nukuhaba. Uravyumva? Nukuhiye stara, nukuhateba, nukuhahora. Nitsi Imana shaka apana kuba umuntu gusa yinzira sohoka. Ngo nukuba mu ngoro yuhoraho imisi yose y'ubugingo bwanje. Nkaraba ubwiza. Nkaraba ubwiza. Nkaraba ubwiza bw'uhoraho. Wow! Nkaraba ubwiza bw'uhoraho. Nkaraba ubwiza mu Cyongereza bavuga ngo delighting in the Lord's perfections. Nihweza ibikomeye ijuru ryakoze. Ama perfection y'Imana, excellence y'Imana. Hallelujah. Hari kalvari kiringo meditating in his temple. No kwamgezo ndiko ndarimburira mu ngoro yiwiwe. Hari ivyiyumviro uzogirira ngaha utazoshobora kugira aho hanze. Hari ivyiyumviro uzogira mu ngoro y'Imana utazogirira mu kabari. Hari ivyiyumviro bizoza kuri wewe muriko muranyumva utazorongera uravyumva uri muri dine nabukunda. Uva mene muri kino kibanza. Uva mene muri kino kibanza. Ivyo biza iyo turi connected n'uyu mugezi. Wow. Kihweza ubwiza bw'uhoraho. Kihweza urusengero rwiwe. Urufunguzo rwa mbere gukunda Imana umutima wawe wose. Umurongo nitusoma ariko ndavuga gusa mu wandika bariko barandika. Yohana 14 22 urufunguzo rwa kabiri guhorana ntajyo mu bwiza bw'Imana. Guhorana ntajyo mu bwiza bw'Imana. Urufunguzo rwa mbere gukunda Imana umutima wawe wose. Urufunguzo rwa kabiri guhorana ntajyo mu bwiza bw'Imana. Dwelling permanently, consistently in the presence of God. Guhora igihe cyose uri mu bwiza bw'Imana. Iki ni ikintu gikomeye. Hari ikintu kimwe kubabwira kubijanye n'ubwiza bw'Imana. Hey. Genda hagenzwa ko turasoma Zaburi ya 42 unsomere ku murongo w'indwi. Idamba rihamagara irindi damba kubwo kubomborana kw'amasumo yawe, imipfunda yawe yose n'imikuba yawe yose birandengeye. Uviriza uyu murongo twamutiko turavuga inshuro nyinshi. Mugari ikintu kimeshaka kubereka ubu bwiza bw'Imana turiko turavuga. So bwiza bw'Imana buri mu vyimviro vyawe. N'ubwiza bw'Imana buva hera h'Imana bukaza bukuzura ubuzima bwawe. Ndasubiramo. So bwiza bw'Imana hari umuntu akubwiye ngo yahezagiwe kubera ko havuzwa amen menshi. Haza abantu benshi. Abantu bariko barakira cyane ibyo ariko biravugwa. Ariko si ivyo ndiko navuga. Ndiko navuga ubwiza bw'Imana ahubwo ati vy'ukuri. Hari ikintu nakiriye. Yesu yari kumwe n'ishengero rininiya. Mugabo ninde yashoboye gukora? Ninde yashoboye kuba mu bwiza bw'Imana? Ni wa mugore yagwaye butinyanga. Yakoze kuyonga bw'impuzu yiwe kuko Yesu ntiyamenye abandi. Yesu yamenye mugore avuga ngo hari umuntu ankozeko. Ubwiza bw'Imana ko ndavuga ni bwa bwiza bw'Imana aho hariho ibintu bibwiza kuba mbabwira ikintu kimwe. Uyu munsi kandi Imana ishime kuko nivyo bigiye gutangura kuba bako. Ashakfa nyumviriza neza. Ashakfa umvirije intahe z'abantu babonye Imana.
iyo umuntu avuze ngo narabonye Imana hari ikintu kiri supernatural cyabaye ku buzima bwabo, hari ikintu kirengeye ubwenge bw'umwana w'umuntu cyabaye ku buzima bwabo. Kandi mbabwire ivyo Imana yarabisezeranye ubuzima bw'uwo wese yayizeye. Iyo twasoma abikono ba mbere 2:9 ngo ivy'ijisho ritigeze kubona ibyo bari kuvuga ibiri kure mu bijyanye no gutahura mu bwenge bw'umwana w'umuntu, ibirenze ivy'ijisho ry'umuntu ushobora gutahura. Umva meni ya muri cyo kibanza mbabwire ikintu kimwe, ndishobora kuvuga ko twabaye mu bwiza bw'Imana atabikogwa bisiga ubwenge bw'umwana w'umuntu biriko birakoreka mu buzima bwacu. Iki ndakibabwira atari ikintu kubera ko numvise mugabo ikintu cyambayeko, ikintu nigiyeko, ikintu Imana yanyigishije. Muri urazi hari ahantu ugera ndibona ko turi ngaha hari ibihe ushobora gucamo ugakekeranya ko Imana iri mu ruhande rwawe, utarabishikamwo nturegereza kwinjira mu bikorwa bikomeye Imana ategura ubuzima bw'iwawe. Kuko abantu bose bakomeye baciye aha hantu. Mose ahantu yarahaciye, Aburahamu ahantu yarahaciye, Yakobo ahantu yarahaciye. Mwibazike kubera ko Imana zikavuga ngo ndi kumwe nawe, nkuko nabaye naka niko nzobana nawe, nkuko nasezeraniye so wawe niko nawe nzobana nawe. Kubera ko Imana iviza kubivuga nuko abantu barageze ahantu, Yakobo yarageze ahantu aravuga ati vy'ukuri none eske ndi mu mugambi w'Imana, eske vy'ukuri Imana iranzi. Arasiga ivyo yarafise byose, azabukana ngo abagore we n'abana biwe n'ivyo yarafise byose, ngo asigara abazabukanije umugezi we aragaruka. Ngo aho niho umareka yaje anigana nawe, hamwe ati sindakure kuruta amezi agiye ko Isaka yari yamuheze gira kene undi mugisha wundi uyu we. Hari ahantu ugera ahantu tuyita mu mayira abiri, ni jewe canke ni Imana, naribwiye canke nabwiwe ni Imana. Ahantu kenshi umukozi w'Imana ahaciye canke uko ni Imana iyo ahaciye, imisozi Imana yamayishurisha igitangaza, apana gusa igitangaza mu buryo bw'umuvuze igikogwa kiri supernatural sinenda kuva mu Kirundi gisiga ubwenge bw'umwana w'umuntu. Mose arabwiye Imana ati no ndimba uri Imana mbikimenyetso uyu musi nakene suko tutizera ni Imana avuga ngo nimungerageze irabitwemerera. Uyu musi uve ngaha ufise irisengesho muri wewe, Mana ndakeneye ikimenyetso. Abakibonye nimushaka ikindi gumana kijya niyo ashaka kuguha ibindi ni sawa. Mugabo Mose avuze simva ngaha utampaye ikimenyetso ko ari wewe untumye. Babwire yari yabonye igisaka kiriko kiraka mugabo kidatemuka, yari yabonye ibiri supernatural ivyisho byo ritigeze kubona, mugabo kandi yibutse ivy'Imana imutumye ubunini bw'umuhamagara Imana imuhaye. Inyana agiye guhagara imbere ya Farao amuga ngo ureka ubwoko bw'Imana, yavuga ati no ndakene ibirenze ivyo nabonye. Haleluya. Nawe urakeneye ibirenze ivyo wabonye. Nari muze urakeneye ibirenze ivyo wabonye. Umva meni ya muri kino kibanza muri kimwe mzimu manacuri y'Imana, mukungena Imana tene ukungena imeze. Imana yacu ntimenyerwa kandi si yayindi. Mvuze ngo si yayindi munyumvirize neza, sase kuvuga ngo ni Imana utazokwama ubona mu buryo bumwe, ni Imana utazokwama ubona igihe cyose kirakora mu nzira zimwe, ni Imana igihe cyose yama irikira dutangaza. Nico gicuma yo yavuze ngo nene numvise ivyaho gutwarika ivyo mbonye biratandukanye n'ivyo numvise. Igihe cyose Imana yacu ni Imana ifise inzira nyinshi camwo uburyo bwinshi ikoramwo birenze gutabura ku mwana w'umuntu. Amen. Ya muri kino kibanza. Haleluya. Ati bikimenyetso ko vy'ukuri ari wowe ntumye. Imana mubwira ofisi iki? Havuga ati fisi inkoni yiterere hasi. Ayitereye hasi icika inzoka. Masi Imana yamubwira ngo fata iyo nzoka ku murizo wayo. Agiye afata ku murizo w'iyo nzoka isubira ihinduka inkoni. Naho nyene yashigwa. Ati ndakeneye ikindi. Urazi ndakunda bakunzi ngene babana ngene uravyumva? Urazi iyo umuntu atagukunda ica gukore agigukorera nk'igikonkwana. Ndahejeje hari kindi washaka ko ntuzusubira kundondera biraheze. Ariko umukunzi ntavuga ngo biraheze, ahubwo umukunzi arondera ukundi kunda akora bireze ko yakoze mbere. Asaka gukora kandi asaka ubundi buryo bundi akwereka akagukunda. Mbahe ikintu gikomeye dukeneye igihe cyose turi mu bwiza bw'Imana. Mu bwiza bw'Imana nuko tumenye neza ko turagora Imana kandi Imana itari kiratugora.
mu bwiza bw'Imana ngiri hishurirwa rikomeye nakuyeyo igihe cyose nakuyeyo igihe njayo n'igihe cyose nico namatko ndakurayo. Munyumvirize neza, ndabasavye munyumvirize neza. Iyo umuntu umaze kumenya neza ko agukunda akaba yarabikweretse, udakekeranya urukundo agukunda. Urukundo ruryoha iyo rubaye reciproque, iyo rugenda rukagaruka. Imana yadukunda nivyo, niyo yadukunze ubwa mbere. Mugabo ubwo rukundo ntiruryoha natwe tutayigarukanye ku rukundo. Nico gituma kenshi Yesu aravuze ngo nimba mu nkunda nimwitondere amajambo yanje. Uwitondera ivyo nabageze uwo ni wankunda kandi data nawe aramukunda. Siko muri ko muranyumva. Mu yandi majambo Kristo ararekera mu rukundo muri twebwe. Mu mashengero ndwi yarungikiye amakete igihe Yohana ari mu kizinga Patimo, hari shengero yabwiwe ngo wahevye urukundo rwawe rwa mbere. Ingene kare wankunda siko kinkunda, vyaragabanutse, vyarasubiye hasi, vyaragororokewe, ariko ndacyakene gwa rukundo wankunda ubwa mbere. Gwa rukundo wankunda kubera ko umviriza uhejeje kumenya, apana kubera ivyo ubonye ndagukore. Kuko abana b'Imana umviriza iyo bakijijwe bakunda Imana apana kubera ivyo bakore ubwa mbere na mbere, kubera ko bamenye ico batari bazi, bagize ishurirwa ubuzima bushasha batari bwigere babamwo. Ariko iyo kuba ariko barakura bese bagenda barahokerwa mu rukundo, kuko basigara umengo bariko baratereta n'Imana, basigara bakunda Imana bivaye n'ivyo yakoze. Ariko si Imana ishaka. Imana ikene ko tuyikunda atari kubera ko ico yakoze, kuko umuntu agukunda kugira ngo ndagukunze kubera ko unkoreye kino kintu, ubwo n'urukundo rufatiye kuri ico kintu, n'urukundo rw'isi. Ariko urukundo rw'ijuru n'urukundo inconditionnel, n'urukundo sacrificiel, n'urukundo atatu rufatiye ko, n'urukundo rw'ihishurirwa. Aro raba kino kintu mu bwiza bw'Imana, ikintu tuhigira nuko umviriza umenya Imana. Iyo umuntu amaze kukwereka urukundo akakwereka ingene agukunda, nimba vy'ukuri nawe ubwo rukundo rwagufasha, wifuza ingene woronka opportunity akaryo, kuko nawe umwitura iciza mu vyiza vyinshi Amarika aragukorera. Hari umuntu yigeze kunkorera ikintu mu buzima, umunsi umwe sinikintu namukoreye, arambwira ati sha ibintu nkoreye ni ibintu mbwira umviriza, aho ndasaba Imana ngo impe n'ibindi vyinshi ndagukorera. Kuko hari igihe umuntu agukunda ukumva usigaranye ideni y'urukundo kuri we. Mu bwiza bw'Imana rero ubona vyinshi, umenya vyinshi Imana akoze ubuzima, yakoreye ubuzima bw'iwawe. Icyo usigara usaba Imana ni kuronka opportunity akaryo, kuko nawe ugereka kuyikunda. Hari igihe umuntu umukoreye iciza wumva uryohewe, atari kubera gusa iciza wakoze, mwakorera ko uzi ko unejeje umutima w'umuntu yama igihe cyose akunezereza. Sindikumvisa abakunzi b'Imana muri kino kibanza bariko barumvise ndiko ndavuga, naha Imana dushaka niki kintu Imana dukeneye ko, naho umviriza akantu kose tukavunjamwo iciza dukorera Imana mu kugaragaza urukundo tuyikunda. Kuko urukundo si amajambo, urukundo ni muhemu, kandi urukundo nibikogwa. Ndasubiramo, urukundo si amajambo, urukundo ni muhemu, urukundo nibikogwa. Kuko ahari muhemu imisi yose aho hantu hari bikogwa. Ahari muhemu y'Imana aho hantu hari bikogwa vy'Imana. Ahari muhemu siriko muri ko murava muri kino kibanza, ahari muhemu y'ubutunzi aho hantu hazi bikogwa vy'ubutunzi. Amen. Imuhemu nituma ibikogwa bikoreka. Hari kubona umuntu yakoze ikintu, no hari muhemu nikira bimutera. Ejo sindaga filme kanciye mu maso, abajene bari muri camp bariko bararyoherwa. Umwe muri bo agira imigabo yo gufata inkoko kugira ngo agende kubica bose. Nani zikari kabikora kubera ko peut-être nikora abanka. Mugabo si nawe ntiyakatara, kuko police ije ntiyagwanye nayo, yaciye amanika amaboko ashira ibigwanisho hasi, ariko amaze kwica abatari bake yisha umuntu yaca yumva nezerewe. Ivyo basiko byari nubwo yari filme ariko biraba. Hari umuntu asura kwaduka karoga umuntu atari ko yaciye amugize. Hari umuntu ashaka kwaduka akagubeshera atari uko hari icyo wakoze. Hari umuntu anezerwa no kubona ubuzima bw'umuntu babaye, ariko uwo muntu ivyo bikorwa reka arapfa kubikora gutyo nyene. Hariho imihemurikire y'umukoresha. Ikibabaje kubera ko utaguba mu bwiza bw'Imana, cyo kudisena ibikorwa iyo biriko birava, isoko ry'ibikorwa turiko turabona iyo biriko birava. Nuva amene ya muri kino kibanza, nuva amene ya muri kino kibanza. Iki mukimenye nk'abantu b'imuhemu, ikintu cyose kikubayeko ntigife kubaho gutyo nyene, siyaza ikintu cyose kibaye hari muhemu giteye. Uva amene ya muri kino kibanza, cyo gituma nk'imuhemu yahuri kingiriye ivyawe iyo yatembagaye mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Kubera ikintu hinzira mu vyanje, kubera ikintu amatwi kunase, ariko nkaguma ndi haha. Hari muhemu ibuburagiza, hari muhemu ibibuza, iyo yatembagaye vyizere kandi ndakubwiza ukuri uragiye kwiza amase.
haleluya guhorana ntajya mu bwiza bw'Imana havuga ngo idamba rihamagara irindi damba ibwina hanze hamagara ibwina h'Imana indani muri zewe hamagara indani h'Imana mu yandi majambo indani hawe apana inyuma mvuze indani mwana majambo ndiko ndavuga wumva ko ndi hanze yibi bigaragara ku mubiri ndi hanze y'amabezo y'umubiri ndi hanze y'imyitwariko y'ubuzima igaragara hanze ndiko ndavuga indani mu muhemo yawe ahari igikorwa gikize cha Kristo aho Kristo yaranguriye igikorwa canke umurimo wiwe aho urukundo rw'Imana rwasutswe aho ingabire ya muhemu w'Imana yashikiye indani mu muhemu wawe hamagara ibwina h'Imana hamagara indani h'Imana ibi nibirenze ibiboneka nibirenze ibifatika ibi ni vy'umuhemu haleluya haleluya rero ndashaka sinzi kino kiri mucumbe kuko nivyo mbabwira ikintu kimwe muri bimwe bigaragaza ko ubwiza bw'Imana buri ahantu urabona ibikorwa vy'Imana nta muhemu mbishobora kuguma ahantu hari ubwiza bw'Imana no never oya iyo muri kubona abantu bariko baraboka tutariko turabasengera sikwera ikindi ni manifestation y'ubwiza bw'Imana mbabwira ikintu kimwe abazorongora amashengero muri ngaha abakozi b'Imana muri ngaha abazotumigwa ahatandukanye abazo mu bikorane bitandukanye abazo mu butumire butandukanye ntihagire ikindi kintu wifuza kandi wamigeto zo kuri twara kagusaba Imana wamwisaba igeto zo kubana n'ubwiza bwayo mu vyo urakora vyose no vuga ubutumwa bwiza tabwiza bw'Imana burimwo ni nko ku umujournaliste nkavuga amakuru nimba nose ngatabwiza bw'Imana burimwo umviriza n'ababuddhiste barasenga ariko nirihe sengesho rituma hagaragara itandukaniro ni sengesho ry'umuntu ari mu bwiza bw'Imana iyo umuntu ari mu bwiza bw'Imana asenga isengesho risanzwe asenga isengesho ry'umuhemu isengesho ry'umuhemu ni isengesho ry'ubuvugishwa isengesho ry'ubuvugishwa ni isengesho ry'ibikorwa bikomeye ijuru barigiye gukora ubuzima bw'abantu amen numva amenya imesenza muri cyo kibanza uhore na ntacyo mu bwiza bw'Imana icya gatatu ubeho igihe cyose urajwe ishinga no guhimbara umutima w'Imana ubeho igihe cyose urajwe ishinga no guhimbara umutima w'Imana kunezereza umutima w'Imana pleasing the heart of God ikintu gikomeye cyane haleluya Yohana 8 umurongo wa 29 Yohana 8:29 aravuga ngo kandi uwantumye turi kumwe nawe ntiyansize jenyene kuko jewe na ntaryo nama nkora ibimuhimbara ashaka gusubiramo kandi gajera kandi uwantumye turi kumwe nawe ubiriza hano Yesu ariko arahishura ibanga rituma Imana ihorana nawe hari abantu bibaza yuko Yesu Imana ahorana nawe kubera ko yari yajavuye mu ijuru nivyo Imana yamutumye mugabo igituma imisosi Imana ihora yama iri kumwe nawe niko ravuga ngo ntiyasize jenyene kuko jewe na ntajyo igituma itamusiga wenyene igituma igeto siyama iri kumwe nawe nuko na ntajyo nama nkora bwira umuntu ari ndeye wawe uti na ntajyo wame ukora ibimuhimbara uti na ntajyo wame ukora ibimuhimbara mbabwira ikintu kimwe nta muntu ashobora kwamana ubusaba n'imigendane yimbitse n'Imana adafise umutima igihe cyose wama uri kurarondera gukora ibihimbara umutima w'Imana goma ndabashoke gatoye si bikorane vyose bamwisi bihimbara umutima w'Imana sama sengesho yose abasenze basenga ahimbara umutima w'Imana sindirimba zose korari ririmba sikora ku mutima w'Imana si bikorwa vyose bikorwa hano muri nose vyitwa vyiza bihimbara umutima w'Imana iyo ukiri umwana mugakiza wama wibaza ko icyitwa ciza cyose ku Mana ni ciza mugabo iyo uri kurakura ivyo uhora wibaza ko vyose ari vyiza hari utangura kubona ko atari vyiza plus wegera Imana plus umenyana n'Imana muri vya bindi uhora wita vyiza Imana igendera irabigabanya list igendera agabanuka yes kuko mbabwire akaro kari simple Imana imbukubwiye ngo fukama usenge ugatusenga uhagaze wasenze kandi wakoze ikintu ciza mugabo kubera kutafukamye
iryo sengesho niza guhimbara umutima w'Imana kuko ni sengesho ririmo ubugarariji, ni sengesho ritarimo kumvira. Imana ikeneye cyose muri byose nuko bwa mbere twumvira uburongozi bwayo, cyo bituma duhaye muhemu wayo kugira ngo aturongore. Numva amenye muri kino kibanza hari igihe gutanga kw'abantu kutaba gutanga kwiza imbere y'Imana. Biravuga ngo mwarangunze mu mitima yanyu. Kugunga Imana mutima wawe ni kuvuga sibifatiye hanze kuvyo uri kurakora. Hari umuntu ashaka gutanga ikintu ariko mu mutima yagunze Imana. Shitse bivuga ngo Imana ikunda utanga giziki anezerewe. Nimba utanze utanezerewe, uko gutanga utanze niko ushobora guhimbara Imana. Nimba utanze kumva usigaranye imihari cyangwa ugasigara, hari abantu batanga ati okay reka rero nibaza ko ntanze uyu munsi, ejo bazoca bansinyira ya kontra, ejo bazoca bampa ya marito. Uri kuraguza n'Imana, uko gutanga ni guhimbara Imana. Cyo tumaye bivuze ngo ntimukagurane abo mwibaza ko bazobagurana aho tu. Ntimugaha bazobaha. Nimuhe babandi musika tacho bazobaha. Mane maje ukoze ikintu cyo bivuga ngo terera inge zawe ku mazi. Ikintu tereye ku mazi nta espoir hari kuzosura kukibona. Muga Imana niyagira ubuntu birashobora kuzokugarukako kuko ni principe y'ijuru. Ijuru nisi bikiriho ukubira no kwimbura bizokwamaho. Muriko murava muri kino kibanza ngo nuko ayayayaya nanahajyo nama nkora ibimuhimbara. Ushiriko kwa ku mutima wawe uti Imana mpa gukora igihe cyose biguhimbara cyane gose, Imana gukora igihe cyose biguhimbara. Mbabwira ikintu kimwe, hacu birayita ibikorwa bipfuye. Ibikorwa bipfuye si ibikorwa bibi. Ibikorwa bipfuye ni ibikorwa byiza ariko bikozwe ata mutima wo guhimbara Imana urimo. Umuntu aso gufasha umuntu mugabo amufashije kugira ngo nabo bamufashe, icyo ni igikorwa gipfuye. Igikorwa gipfuye reserve morte ni vya bikorwa umuntu akora mugabo umutima wiwe utari kurarondera guhimbara Imana. Nimba ukoze ikintu uzi ko ari abantu hari umuntu yigeze kumbwira Imana imubabarira hari ngo apote ngo mbe nguramenye ibyo twatanze. Tabwe ntego ndabimenye muga sina ninzi icyo ashaka kuvuga ngo nguramaze kubona ngo ko muri gashengero ngo atawutanga kundusha. Nufate navyumvise nabi. Ufate barampa raporo ku byatanzwe mbwa ntiba mpama detail ngo ayatanzwe nako ngana ntavyo dukora. Ko ngatuzi ko tuje guha Imana. Vyukuri nimba utanze ufise urukundo, umuntu wese ukunda afise kibazo gikomeye mu mutima wawe, iyo umuha ikintu ukimuha muko muranyumva nawe nyene aracakira kandi acakira azi neza ko kirimo karite. Wowe unkunda nkagusaba ibiharage nteka ukampa ibiharage birimo utunyondo. Talk to me church. No kameme. Umuntu ukunda mu kumuha umanza kuvugana n'umutima wawe. Kimwe n'ivyo ntavyo narinzi. Kare utanga menshi kuruta abandi. Arabadesu. Mudakere ngo uzompa inama gatoya ngo ikintu kimwe ngo tuganire. Ndabasa ikintu kimwe. Eske ivyo si bikorwa bipfuye? Umuntu mbabwire basha igihe cyose utanga kubera urukundo nta munsi numwe mu mutwe higera hagucamwo ibiharuro y'ivyo watanze. Kurya mu mutwe wawe, mu mutwe wawe rahacayo ibiharuro y'Imana igukorera. Talk to me. Mu mutwe wawe rahacamo ibiharuro y'Imana igukorera. Kudashobora guharura mbaye wawe ndati je ko kari quantique ngo muharure imigisha yose uhoraho yabahaye. Ndashobora guharura uyu munsi deja ivyo amaze gukora uyu munsi wonyene kuva amasaha make gusa umaze uvyutse ntibiharurika. Bo guha facture gusa yimwehemu zonyene uri kurakoresha. Kubona uyu mwanya ushobora kumva, ushobora kubona, ushobora kuba uri sensible ni vyinshi Imana imaze gukora. Niyo rero dukora dufise iribanga muri twebwe ntibigere vuga ngo en plus ikintu ukoreye Imana. Ikibabaje nuko abantu kora kubikora batari mu bwiza bw'Imana no kutakunda Imana bimwe nababwira birimo passion, birimo umutima, birimo ubuzima. Umuntu abona umengo ahaye abantu, umuntu abona umengo ahaye urya afise microphone, abona umengo ahaye umurongozi. Ico kibazo dufise. Yesu araba yarigeze ku assista bariko baratanga ariko aravuga ngo uyu mugore uyu mukecuru ni watanze vyinshi kuko atanze ivyo yari afise vyose. Bavuze ngo atanze ivyo yari afise vyose, yatanganye umutima wiwe wose.
ariko mwe mwatanze kuvuye musagukiwe ko ivyasigaye mudakeneye nibyo mwatanze. Tuvuze ngo dukorect impuzu uje gufasha abantu batagira ico bambara, ugacuraba yayindi atacibaye. Burya wowe nyene ubwa muri comptabilité y'ijuru nawe nyine avuga ngo ni murabe bya bindi ataco bibaye, kuko urugezo ugeramwe abandi according to the Bible, nkuko ijambo ry'Imana ivuga, nigo nawe azogira iki bazokupimiramo. Uko ugerera abandi niko nawe bazokugerera. Birumvikana. Imana ishimo cyane kurondera guhimbara Imana. Urazi iyo umuntu arondera guhimbara Imana, Imana nayo irondera guhimbagwa nayo biciye muri we ngaha mwisi. Hari abantu Imana ndashobora kwizera ngo ikoreshe ibintu bikomeye, kuko uwo munsi bibakoresha birari batakaje. Ariko nibande Imana yizera muri byose n'abahimbara umutima wa. Umuntu ahimbara umutima w'Imana, uwo muntu ntabwibona agira. Uwo muntu navuga ngo nkuraho nigeze guhango yigisha atarambira ngo wabonye gute kwicuma mpaya ngahe. Haleluya. Sivyo turondere guhimbara umutima w'Imana. Urufunguzo rwa 4 nukwama igetsos mu ijambo ry'Imana, nuguhora imisi yose urimbura ku ijambo ry'Imana. Andi ko ndavuga gukunda ijambo ry'Imana, kujya ukunda umukate, kujya ukunda ifiriti, gukunda ijambo ry'Imana ku giti ciwawe. Urufunguzo rurakomeye. Magatoya Yohana 14:24-23 uri n'ivyagezwe vyanje akavyitondera, uwo ni wankunda. Urugezo ukundamwo Imana n'urugezo ukunda ku ijambo ry'Imana. Ntibanyumvise babantu ingene ukunda Imana bihagaze canke bifate ku kungene ukunda ijambo ryayo. Ijambo ry'Imana urikunda bingana gute? Usoma ijambo ry'Imana kangahe ku munsi? Reka ndeke kubivuga ndiko ndanyaruka gose. Kangahe wumva ko wagane n'Imana bishima ijambo ryayo? Benshi mudukunda kubera ko turi basomera kandi tukongera tukari basigurira. Mugana ngo ndakubwira yuko hamwe nawe wogira ubuzima bwo kuryisomera no kuryisigurira, ndakubwiza ukuri ko ubuzima bwawe bwokura, ubuzima bwawe bwokomera, ubuzima bwawe bwogendererwa birenze ko ushobora kuvyibaza. Ni gake nsoma ijambo ry'Imana, nateguye ko nza gusoma nka chapitre yose ngo ndayimare, nkigisoma gusa 30 ya mbere mba nahejeje kuzura muhemu yera. Imana bayamaze gutanga gutereshaje amabanga adasanzwe. Muriko muranyumva? Urakena ijambo ry'Imana aho utari pastor, mbiro murahino ndi wawe, urakena ijambo ry'Imana aho utari apotre. Iyo birike avuga ngo ni mumurye ko mumve ukungene aryoje, tumurya ko gute? Tumurya ko mu ijambo ry'Imana. Aha muriko muramurya ko. Ngo kandi unkunda azokundwa na data, nande nzomukunda, nzomwihishurira. Imana kwihishurire. Yavuze ngo Imana kwihishurire. Imana kwihishurire. 22 Yuda camubaza. Yuda mwatari Iskariyota aramubaza ati mugenzi, bibaye bite kugira ngo wihishurire twebwe ntiwihishurire abize? Unawazanye ubwibone. Kubera ikintu ne wihishurire twebwe ariko utishuriye abisi. Oro Yesu nakaravuga aba ariko avuga twese. Umviriza ku murongo 23 Yesu aramwishura ati nihagira unkunda, bani majamo si muri mwebwe gusa, wari kubaza ngo niwe wenyene warusa abandi. Uwo wese nkunda azokwitondera ijambo ryanje, kandi data azomukunda, maze tuzoza iwe tubane nawe. Ndakunda iri jambo tuzoza iwe. Yesu ashagenda agacabwira data na muhemu yera ati ingo turaronse inzu tubamwo mwisi. Iyo nzu si yindi iba wewe. Iyumvire Imana apani panze muri wewe, Imana iguze wewe, iguze inzu wewe, ikaba muri wewe. Niwumvirize ingene bizogira neza wewe, niwumvirize ingene abandi bazogirirwa neza kubwa, niwumvirize ivyiza bizokurikira. Zose ngene mbire data aze tube muri we. Ariko azuba muri wewe kubera ko habaye iki? Kubera ko wamukunze ukitondera ijambo kiwe. Kizo kigarukako. Urufunguzo rwa 5 ko nkeneye ko mugenda muzakiriye izi funguruzo zose. Amen.
urufunguzo rwa gatanu no gukomeza igicaniro cawe. Shaka kuvuga ibijyanye n'imigenda n'Imana avuze igicaniro. Rero mu mwanya mutoya nsomera gatoya bo ahani tunda turasoma buragenda mu Barewi 6:12 ariko imbere yo kwasoma ngenda babwiye kino kintu. Paul avuze ikintu gikomeye ngo mbega ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero. Iki ni ikintu gikomeye. Nimba ukeneye gutahura ibijyanye n'imigenderanire ugiranira n'Imana, ubwa mbere na mbere menya ko umubiri wawe n'urusengero. Umubiri wawe naho Imana iba. Deja nija muje gusoma nico ritubwiye. Nimba umubiri wawe ari urusengero rw'Imana, ikibazo kiza kibanike igihe cyose uriko ukeneye kumenya byinshi mu ijambo ry'Imana, gushirwa ijambo ry'Imana, isomye ikintu iyumvire ico Bibiliya ivuga kuri ico kintu. Nibwo buryo bwo kwagurishurwa ry'Imana mu buzima bw'iwawe. Ndasubiramo, Bibiliya ivuze ngo umubiri wawe ni urushengero rw'Imana. Cugene muri birondera urushengero rw'Imana rumeze gute? Urushengero rw'Imana rukora gute? Urushengero rw'Imana barukora mu iki? Nimba vyukuri umubiri wawe ari urushengero rw'Imana, mu yandi majambo ivyo uzosanga ijambo ry'Imana ivuga bakora mu rushengero rw'Imana, ivyo nivyo nawe buriza gukora. Abarewi 6:12 icyambere gikoreka mu rushengero rw'Imana. Nuko umuriro wo ku gicaniro uze wame waka. Umuriro wo ku gicaniro uze wame waka. Umuriro wo ku gicaniro mbyo muri hano ndabati umuriro wo ku gicaniro uze wame waka. Rabi impamvu abana b'Imana benshi uyu munsi badahora mu migenderanire yimbitse n'Imana, imiro yabo ku gicaniro yarazimye. Umuntu asera kubwira amasouvenir afise ngo kijya gihe nani ngo twarasenga. Uyu munsi bimeze gute? Nimba kiriya gihe warasenga uyu munsi utari kurasenga, ifu ngumene majambo uyu munsi utari kurasenga, hariho byinshi biriko birononekera muri wewe. Nimba Imana itari kirakorera ahantu, hari ikindi kintu kiza kuhakorera. Ubuzima bw'abana b'Imana benshi uyu munsi buri mu bibazo bitewe nuko Imana yabuze umuriro ku gicaniro cyayo. Iri ni itegeko, mbwira umuntu ni itegeko. Ni itegeko. Niba mvuze ngo ni wabishaka umuriro uzo wavuze ngo the fire on the altar must be kept. Ikindagikunda must be kept burning. Umuriro ku gicaniro ubwiza kuguma, ubwiza kwamizwa, ubwiza guhora, ubwiza kwamigiye cyose uri kuraka. Ribo sinzi mwene data ari umunyedini mu twese kuganira. Hanyuma atarambira ngo urasika mukozi w'Imana ngo jewe ngiyo wazene ngo umuntu ngo ndamusenge ari mu amadayimoni ngo manza kwisonzesha iminsi 3. Caramaze none bamukuzaniye yafashwe utumusubiza inyuma ukabanza kuja kwisonzesha hamugasukuruka kumusengera ngo niko ndabigira ni kubera iki ngo manza kwiyeza ngo ndamusenge ntiyejeje nogira ingorane. None ndakubaza ikintu kimwe, wiyejeje kubera ko bakuzaniye umuntu usengera, nagira ubayeho ubuzima bwo kwezwa misi yose. Nukwitegura kubera ko utama witeguye. Bivuga mwami mwiteguye ko mutazi umunsi nisa gusenga nusenga kuko ari bihe byo gusenga kuko ari ubuzima bwiwa niko guhema ku mwana w'Imana. Udasenga umeze nk'umuntu yahagaritse guhema urapfa. Simvuze ngo ntiwisonzeshe ufite igikorwa bene ico mugabo nugikore mugabo kandi ubundi cyabiza gusanga uri kuragikora. Cyo tubasabaza ngo idayimoni benizi ntizikugwamo n'ikindi atari amasengesho afatikanije no kwisonzesha. Bisobanuye iki? Yesu igihe cyose yarabayeho amasengesho tuzi twe yo kwisonzesha yakoze tuzajya 40 mugabo ubuzima bwa Yesu igihe cyose bwabugizwe no gusenga bifatanyije kwisonzesha. Cyo kituma umwanya akora ibintu waba uri umwanya mutoya ariko abandi bagafata umwanya munini ya kuko ntibasenga. Bugere umuro ku gicaniro ni udetermina succès na réussite y'ubuzima bwawe ngaha munose. Kuko mbabwira ikintu kimwe, ibituma tugira success na réussite kenshi sibiza imisi yose ariko tuvyiteguriye. Niyo amenda kubwire. Usubaze abantu uyu munsi dufatire mu vy'umubiri. Umuntu uyu munsi par exemple asigaye akora ahantu heza. Abantu bifuza kuja gukorayo. Umwaje ati ako kazi wakaronse gute? Haro benshi bazo kubwira ati umvirize nagiye numva telefone impamagaye bashamwe ati dose yawe irateguye ati nanje narayigendana cyo ndayitwara. Harimo
ati nahuye n'umuntu ati togira umana nari inshomereye sinagira ico nkora ati samba ndiyigisha icongereza ati niyigisha icongereza ati muri ico gihe ndiko ndaciga haca haza umuntu turaganira mu nyuma atambwira ikintu urumva nkora cyangwa atambwira ahantu nza kudepoza genda ubaza abantu ngene bashoboye kumena bagapesa bagashika handi hantu uzosanga ari ibintu byaje bitabatu nta munsi numwe reisite ikuramuza ati bite witwa naka narinze iwawe rimwe na rimwe hari igihe reisite uyifosa ku buzima bw'iwawe hari igihe reisite rimwe na rimwe uyifosa ku buzima bw'iwawe amen ya muri kino kibanza nta munsi numwe ibijanye n'amahigwe bikuramutsa we gusa ni wamige cyose witeguye aho zizana naho amen ya muri kino kibanza ziraza kugusanga witeguye kuzakira. Haleluya. Nuko bimeze rero umuriro wo kugicana ntuzubwire iki amahirwe ijuru ritanga rizi igihe aza igihe umuriro uri kugicanira bose ngo umuriro wo kugicanira ntuze wigere ugira iki uzima igicaniro bariko baravuga n'ubuzima bwawe wowe uri gicaniro umuriro muri wowe ntizubwira ubuzima umuriro wo gukunda Imana gukunda ijambo rya umuriro wo gukora Imana ntwigere upunguka muri wewe wamigeso uri kurevariwa wamuri kurapima apana kuja hasi ndakunda ngene Musa avuga ngo umuherezi aze yame awucana awurumde ko inkwi umuherezi ninde ndiko ndavuga umuherezi ndiko ndavuga muri kino kibanza ninde vuga tumuherezi bari kubavuga ni jewe kuko dukwanijwe twese kuba ihanga ry'abami niki n'abaherezi umuherezi azagira iki azirame awucana awurumde ko inkwi uko bukeye aheza azigereke ko ivyikimazi cokoswa acosereza ko ibinure vy'ibimazi vyishimwe vuga ngo ibimazi vy'amashimwe guhimbaza kwawe ni kimazi cy'amashimwe gutazira kwawe ni kimazi cy'amashimwe mahameni ya muri kino kibanza gusenga mu ndimi kwawe ni kimazi cy'amashimwe mahameni ya muri kino kibanza kuririmba indirimbo ni kimazi cy'amashimwe kuririmba zaburi ni kimazi cy'amashimwe icyo ni cyo umuhereza asabwa kwamarika akora igihe cyose kumva umengo ntufite isengesho ry'amajambo sengesha indirimbo Dawidi yavuze ngo indirimbo yanje niyo sengesha tangura uririmba kreya iso kirere cy'amashimwe hejuru ubuzima bw'iwawe uko komeza ntugire gusa ivyo gukubita isohoka ubipa gumayo uzokumva ibintu byahindutse hamutangure kosereza Imana ibimazi amen ya muri kino kibanza wow ibinure vy'ibimazi vyishimwe bavuze ibinure ariko ravuga ibimeze neza si binure amagrese bimwe by'iwacu bito hallelujah wow the fat of the peace offering on it ariko nabakara bavuga amen ibinure by'ibimazi byishimwe umuro ku gicaniro cyawe ntiwigere ugira iki uzima niki gidukora turiko turaranforsa igicaniro cyacu ubwa mbere na mbere n'ubuzima bw'amasengesho ubuzima bw'amasengesho niwo muri wo kugicaniro icya kabiri gusenga no kwisonzesha ni kimwe gituma umure wama gecho tsukuraka kugicaniro cyo icya kabiri icya gatatu ahantu havuga akantu gatoya icya gatatu dukora kugicaniro tuwatangira ibimaze sacrifice cyangwa sacrificing nta gicaniro cy'umuntu gishobora gukomera atakimaze kiriko Zaburi ya 50:50 mu nkoranirize hano abakunzi banje basezeranye nanje basezanisha ibimazi vyabo hari ikintu kimwe shaka kubereka uwo murongo kandi aha niho ndangirize niho ngoma ndangirize Zaburi ya 50:5 ndabingize umurongo mugende musome kuko aha niho benshi mu bana b'Imana nkoreshe teme dukunze gukoresha niho abana b'Imana benshi bahombeye niho abana b'Imana benshi bakubitiwe niho abana b'Imana benshi batakarije kutamenya uyu murongo nkoranize hano abakunzi banje abakunzi ni bande basezeranye nanje basezanisha ikimazi umukunzi w'Imana itumukunzi n'usezeranisha ikimazi bene data
ndabwiza ukuri si byose muzoronka kubera ko mwabisavye Imana, hari ibyo muzoronka kubera ko mwatanze ibimaze. Hana ntiyaronse umwana kubera ko yari yasenze. Hana yaronse umwana kuko yasezanye ikimazi c'umukunzi agiye kuzotanga. Ati niwa ntabasha umwana umuhungu zose namuga akubera umuherezi ibihe vyose. Imana avuga ati nari nkeneye ico kimazi. Biravuga ngo nuko umwaka ugeze nka ngira njoro nyene ngiyacasama umwaka ugeze nka yari afise umwana. Wigiye kiragira Hana asamye avyara umwana w'umuhungu amwita Samuel ngo kuko namusavye uhoraho. Birivuga ngo aheje kumuvyara ico yakoze ico yasezerana Imana amujana mu ngoro y'Imana ngo aba umuherezi. No gusura kuronka abandi bana batanu yaronse mu nyuma yabaronse aruko avuye kuraba ikimaze yarashize mu ngoro y'Imana canke kugicaniro. Mani majambo yarasubiriye kuronvera isezerano. Biravuga ngo nuko Eli aramona aramuhezega ngo yegirwe imbere avyara abana batanu, abahungu batatu n'abakobwa babiri, abavyarira rimwe. Apana ubushuri batanu. Umvirize ikica kiba nka ku murongo wa 6. Mumvirize neza. Ndakunda Bibiliya vraiment. Ndakunda Bibiliya kandi igihe cyose utahuye ijambo tangurishira en pratique. Ku murongo wa 6 turavuga ngo ijuru rizoserura ukugoroka kwa. Ijuru ntishobora guserura ukugoroka kwayo atakimazi kiri ku gicaniro. Aya nama principe spirituel, aya nama réalité spirituelle. Ijuru rizoserura ukugoroka kwayo ngo kuko Imana ubwayo ariyo mucamanza. Mwana majambo ivyawe uzobibonamo ubu mucongereza bavuga gute? Bavuga ngo the heaven proclaim his justice. Bariko bavuga justice, bariko bavuga kuroranirwa, bariko bavuga gutunganirizwa, bariko bavuga kutarenganya kwama igihe cyose uri kuragendera mu vyawe bwiza kugenderamo. Ivyo bishoboka ryari? Kuko habaye ikimazi ku gicaniro cyasezeranywe n'umukunzi. Mu nkoranize hano abakunzi bana basizanisha ibimazi vyabo. Bituma ijuru risira ukugoroka kwayo. Iyo usezanisha ikimazi ciwawe bagiye kukurenganya ijuru rirahaguruka nk'umucamanza. Ati muramurenganije. Kwa muganga turumva dusanze bidakunda kushora gusura kuronka umwana ijuru ati ndiyo poje azoronka abana. Amen. Amuri cyo kibanza ijuru ikuraserwa ukugoroka kwayo nigihe ivyo wasezerana cyangwa ivyo Imana gusezeraniye atakintu kimwe kiriko kirabibuza vyose biza straight biza bikugana atakintu kimwe gifashe. Ora bana b'Imana benshi umunsi barapfa bagafana amasezerano yari yarambwiye nari mfise ivyo yari yarambwiye yari yaransezerani abakozi Imana bari barambwiye. Umviriza iyo mvugo ntaba ari uvuga ariko nimba bitari ko birabutari kurabibona hari kibazo Samuel hari kibazo ahantu kanaka uragenda usuzuma ibijanye n'igicano ciwa uzosanga hari kibazo cahabereye. Umva amenya muri cyo kibanza ndangiza ndakubwira kino kintu igihe cyose utari ko urumva vy'ukuri. Umviriza ubwiza bw'Imana uri kurasenga iyo ni urgence. Ni nk'umuntu yaragiye kwa muganga juste bakimupima tension gusa bacamubwira tumviriza ntumve ngaha ubunyene ryama kuri kaya gatanda. Ati kubera ikati tuvuze ngo nturenga. Hari abantu bagenda batazi ko baca baryama mu bitaro mugabo bashitseyo bakaraba ukungene bameze bafata uyu muntu yotera intambwe zingahe gusa uyu muntu yoca yuma yocagwa yocapfa goma ngaha. Muriko muranyumva nawe umviriza iki ni kimwe by'ukuri utari kurumva ubwiza bw'Imana utari kurasenga ukumva birahita birarengana. Hari igihe nubwo uvuga ijambo rimwe gusa uti Yesu ndagukunda ushobora kumva ubwiza bw'Imana aho n'amahoro. Ariko niba uvuze ati ndagukunda ukumva umengo ubibwiye umuntu nawe nyine atabaho. Ndakwinginze iyo ni uravyumva ntihagire ikindi kintu ukora tension yawe zo bitameze neza. Cumanza nimba ari programme arufitanye n'umuntu atewe ndaza gucerwa gatoya wiyesukize ucuzimya telefone ufuka amahoro ahuri uti Imana sinkeneye kugenda ntari ko ndumva ko vy'ukuri uri kuranyumva. Harabana mwizere ko muhawe agaca genda gujene nasenze none ko iki vyabaye gujene ntavyo nkango vyabaye nasenze ubu ntiwabwiza kugenda gutyo nyene wabwiza kugenda wumva ko vy'ukuri uri kumwe nayo ubwiza bw'Imana buri kumwe nawe. Gizi imfunguruzo 5 zigushoboza kwa migece suriko uragiranira imigenderanire yagutse yimbitse n'Imana. Nta numwe atabishoboye ibi birandaba kandi biraba umuntu wese ari muri kino kibanza. Nababwiye sinaje kubwira abantu bose bari ngaha naje kubwira umwe wese mu bantu bari ngaha.